arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi nanje ndamubona ntabwo ari vyo numvanye abandi umunsi ku wundi jewe ndamubona arankunda ibihe byose ahora hafi y'umutima wawuhumuriza anyuzuza amahoro ntabasha gusobanura umunsi ku wundi jewe ndamubona turabaramukije abakunzi ba Impower TV twizera ko mumeze neza mugoye neza mu byo murimwo byose ni Ornera kuri micro tukaba turi kuri Amaria Lux Hotel ikibanza ciza aho mushobora gukura buffet imeze neza canke chambre aho muruhukira mugiye mwa muri ku rugendo ngaha ibujumbura canke muje kumara iminsi mikeye ego reka tugusabe niba uri mushasha ukore subscribe canke ukore sabone kuri kajya gakengeri naho nyene hakore kugira ngo emission shasha izoza uzoba uwambere kuyimenya kandi uzurakurikirana cyane ibiganiro vyacu nube bagiye kugira like commentaire na share turagushimiye ego tukaba turi kumwe n'umutumire akaba ari BONKE aheruka gutsindira competition yitwa Kora gospel music ni competition yabaye ngahe Bujumbura yahuje abaririmbyi muri gospel hakaba hashowe gutsindira uyu BONKE mubona reka tumuha akanya turamutse hama ingera twibwira turakuramukije nanje ndabaramukije kaze muri Impower TV murakoze cyane amazina nitwa Bihozagara BONKE ego ndashima Imana ko mwatwiyumviriye tukaza ngaha ego natwe turashima Imana kubona yagushoboje kuhashika kandi twizera yuko biza kugenda neza ego hama BONKE usanzwe uri umuririmbyi urabimazemwo akanya katari gato si ugitangura waratsindiye Kora gospel music ushobora kutubwira mbega Kora gospel music yari iki Kora gospel music ni igikorwa cyateguwe n'ishirahamwe ryitwa Staglas and Production gitegurwa ku muntu mbere yo kugira ngo gifashe abasanzwe bakora gospel mu Burundi rero kimaze gutangura nanje namenye inkuru mu nyuma niko novuga niho nakijamwo D'accord. Byagenze gute ushaka kutubwira byagenze gute kugira ngo ushobore gushika aho washitse gushika naho yitsindira mwari kumwe n'abantu baririmba neza cyane abantu badasanzwe bariko barakora ngahe Bujumbura abantu baririmba cyane neza kandi none wewe kugira ngo utsinde ushaka kutubwira ibanga indirimbo waririmbye tuza bigaruka ko utubwire nimba yari composition ari iwawe canke ari wundi muntu canke ko vyagenze muga dushaka kutubwire ibanga vyagenze gute kugira ngo bari wowe utsindire ikintu kimwe je novuga ko nkuko waruhejeje kubivuga abaririmbyi twari kumwe n'abantu basanzwe babirimwo kandi mu by'ukuri
bafise onction bakorera Imana by'ukuri. So rero competition urumva imisi yose iyo abantu bari muri competition harabamo gusinda canke gutsindwa. Ariko kandi iki cabaye kuri jewe novuga ko nabaye uwambere suko naririmbye cane gusumbya abandi kuko niko ndabifata. So je ndabitahura nk'ubuntu nagiriwe gusa. Ego n'ubuntu bw'Imana mu by'ukuri. Ego hama inkuru ni ndende kuva twatangura gushika duhejeje. Ndibuka ko umunsi namenye inkuru za Kora gospel music nabibwiwe n'abagenzi barambwira ati urashobora gutanta chance genda urabe ko donc vyokunda kubera ko uzoba ubonye donc ikindi kintu uzoba uronse iyindi ntambwe iyindi donc iyindi ntango nziza uzoba uronse n'akaryo keza. So jenda ndavyumva ndashika muhirana iyo uri kumwe n'abandi bantu ideyaje mu bandi urashaka kugira ntushaka gukonfirma uwo mwanya mugabo maze gushika ku ruhande ndavyiyumvira ndavuga nti okay ko namaze kumva ibisabwa no gukora ka video ukayirungika kuri WhatsApp number bari batanze gusa nta kindi kintu hama bakaca bayipostinga kuri IG yabo. Okay ndavuga nti reka ndabikore. Yego ndabikora. Maze kubikora ndayibarungikira mu kanya nza kubona babipostinze. Nakoze ku numero donc 68 nari wa 68 donc wari numero 68 nari numero 68 urumva ko abatari bake bari bamaze gukora ego mugabo mfatiye donc kuri nombre y'abantu bose bakoze twari hafi 257 gutya ego mu bantu 258 ukaba ari wowe washoboye gutsinda ukavuga nakajya gashimwe niwe wagatahanye. Eske ugitangura Duma umaze kumenya kuri numero 68 utaramenya le nombre total y'abantu bagize umaze kumenya kuri numero 68 warabona warufite icizere ko ushaka gutsinda? Bon icizere novuga ko nari ndagifise ariko ngerageje kuraba abantu twari ko turakorana kuko video zose zari ngaho waraklika ukumviriza uko umuntu yaririmbye heje uti wunya prema wapi uyu ntabwo waneye uberako musanzwe umuntu amaze kuva mu no vyita ko ari mu kinyegero kuko wishize hajya waba wishize donc ku mugaragaro abantu bose baravyumva baravuga bati wow uyu muntu aririmbye neza canke uyu nawe donc hari ivyo atashoboye gushika ko hari ivyo atashoboye kugira neza mugabo nyene narazumviriza kandi ngerageje kuraba donc nanje ubwanje ndavuga ntiyaba nari umujaji canke nari umwe mu bariko baragira nari gutora undi muntu nari gutora uyu nari gutora rero harimo abaririmbyi bashoboye kandi bazogera kure yego so je rero maze kubona ayo ma video yose mu byukuri nari nifitiye icizere kuko naravuga ntuko biri kose nanje sindi hasi muri aya ma video ndafisa wondusha oya nuvuge gutyo donc naravuga ni muri aya ma video yose baraza gutora 50 video 50 video kuko niko vyari bimeze 50 video ziza kuja muri demi finale plutôt muri quart de finale rero muri 50 nanje ubwanje donc naravuga ni swate iza kubi ni gushika kuri 50 sinshaka kubura okay ndabibonye gutyo barazipostinga za quart de finale ndibonamwo wow ndavuga nti Imana ishimwe hama bukeye kubera ko twari ko dukora live kuri Instagram kuko aba judge bari ahatandukanye
ne mwakora gute kuri bo live twaca wowe waba dukora uri ahantu hiwawe oya twahuriye hamwe d'accord. twahuriye hamwe kubera abo 50 baciye batudiviza mu minsi 3 bagahuza bake bake donc mugakurakuranwa kuri telefone kugira ngo nyene bikunde mugire habeho nyene contact y'aba judge nawe uri kuraririmba so umunsi nyene je nshikiriwe muri uwo munsi donc bari banshize ko ndagenda turabonana nabo bari baduhuje turakora duhejeje baca batubwira ati mugende murindire mubandanye mukurikirana muzobona abo twafishe bazoja muri demi finale 20 muri aba 50 dukuremwo 20 babandanye turagenda turarindira so barasohora liste afishe y'abantu bazobandanya muri demi finale ndasubira ndibonamwo tafukani wawe Imana ishimwe nyene donc naravuga uko biri kose hari impamvu yanje yo kuba muri Kora Gospel Music kuri nka edition ya mbere donc ikintu kibaye bwa mbere nkaca ndacisangamwo uko donc naravuga uko biri kose hari impamvu yo kubibamo kandi ugerageje kuraba mu bantu 250 n'abandi donc kuva aho ukagenda ugashika muri 20 personnes abantu donc uko biri kose umuntu yategereza kwigirira icizere avuga uti hari igihe uvuga uti vraiment naho noshaka nshaka nkavamwe ubunyene vraiment tuka narinda urugendo kurengana abantu 230 kuba objectif ya kwari kuba donc muri finale kandi bibaye ngombwa ugatsinda yego urumva wata umuntu yategerezwa kwigirira icizere kandi ukumva ko utera uje imbere bitaza guhagarariraho niho rero twakora demi finale rero tugeze muri demi finale niho numva donc intahe isa n'igitangura yego imbere yuko udushingira intahe sivyo shaka kumenya inyuma donc umaze kuvugana n'abagenzi bawe bakavuga ati uragenda est-ce que mu kubikubwira bakubwira nyene bakwemeza cyangwa barakwemfamya bakavuga ati hariho ibintu biriko biraba hariho competition hari uzogenda ura est-ce que babikubwira gute kuko hari ukuntu umuntu ashaka kukubwira avuga ati umviriza ebana utagiye ndagutwara ariko umuntu ko potentiel ababona ufise akavuga ati utagiye kwandikisha ndakwandikisha urumva est-ce que babikubwira gute avant yuko ugenda ngo umenye ngo uri numero 68 donc babikubwira gute bon barabimbwira kandi mu by'ukuri sinavuga ngo nibo bonyene babimbwiye hari n'ababimbwiye namaze kujayo batabonye ko nagiye donc urashobora kugenda nawe ibintu nyene nk'ibyo umva pour dire yuko hari abantu benshi barakuzi barazi donc baramaze kubona ikintu kikurimwo na jewe ndimwe ndamaze kubibona kuko Jesse sindakumenyera hacange muri Kora naye sandakuzi ndazi kushoboye ngira ko ndanasaba yuko ushobora kuduha aga freestyle gato apana ijya ndirimbo waririmbye muga aga freestyle gato k'indirimbo watanze umunsi wa mbere donc watanze donc ushaka kutugira aga freestyle nimba bitakugoye kugira ngo abantu bumvirize ico kintu wagiye gutanga catumye bagushira mu bandi bantu babandanye okay ni indirimbo ya René Patrick okay ivuga ngo arankunda kandi anyitayeho umunsi ku wundi nanje ndamubona ntabwo ari byo numva nyabandi umunsi ku wundi jewe ndamubona arankunda ibihe byose
ahora hafi y'umutima wacawuhumuriza anyuzuza amahoro ntabasha gusobanura umunsi kuwundi jewe ndamubona. Yani wow none kumenga yo man Imana vraiment en tout cas Imana yatanguje igikorwa muri wowe izokibanda nibaza ko Imana itaguhaye ingabire juste kugira ngo umunsi umwe izoherere ngaho vraiment go higher. Thank you. Higher. Ego uririmba neza ufite ijwi ryiza, ijwi ryawe ijwi ryawe ni ryo kuririmba nyene kwa. Ego sinumva n'amajambo nukoresha. Bon, okay, reka tubandanye. Umaze gutanga iyo video amakomantere wararavye mu makomantere kuko nibaze ko bashiraho uploadinga video hama abantu bakakora ama likes hama bakagira na commentaire peut-être barabikora bakagira commentaire wararavye mu makomantere bavuga gute vyaguhaye gute wacha wiyumva gute kuko baragira amakomantere kandi narabonamwo amakomantere meza. Nibaza ko ariyo yonyene tukanovuga ko nta commentaire nigeze mbona mbi isa niyo guca intege. So nyene narumva ko bariko barantera intege kandi nanje mbananije kubona donc bitera bije imbere narashima. Ego mbandanije rero nshitse muri demi finale baratubwiye ko baza gusohora liste y'abantu baja muri finale 10 bayisohorera he bo barabipubliya nyene kuri Instagram okay hama niho nararindiriye nanje ndabibona bakaduteguza bakatubwira ati tel jour tuzoyafisha. So ndayibonye narabonye ko ntarimo. Utarimo? Donc muri demi-finale. Muri finale. Donc mwakoze demi-finale wasanze utarimo. Bo twarakoze demi-finale duhejeje batanga donc affiche y'abantu baza kuja muri finale babandanya finale. Je sinarimo. Bari bihenze? No. Bigenda gute? Uvamwo gute? Sukwihenda. Bon, ego hariho abantu benshi baririmba neza bajya bose bashitse muri finale vraiment en tout cas nta numwe biranagoye noza ko n'aba judges nabo nyene baragize ikibazo bagati duhande ko bose bashoboye duhande. Donc nyene nande sinumva ukuntu woba utavuyemo muri finale bari batoye bangahe muri ico gitarimwe bari bangahe bari 10 mugani wari urimwo muri abo 10 sinarimwo muri abo 10 mugabo muri finale bari 10 nyene byagenze gute wari urimwo kandi byagenze hariho bakuyemo. Okay, reka ndabikubwira ukuntu byagenze duhe kumbure n'abadukurikiranye kubera yuko iki kintu je novuga ko ni congeye kundemera iyindi ntahesha kandi itari kirafasha jewe jenyine ahubwo donc iri kwirafasha abantu benshi kuko byatumye nongera kumva no kwizigira Imana bundi bushano ico Imana yapanze canke ico Imana yateguye ku muntu coca hejuru canke kigaca hasi donc gitegerezwa kumushika ko nici wiwe. Ikintu rero cahaye barasohoye afishe y'abantu 10 je ntarimwo hama wifashe gute bantubwira ukuntu wabyiwa apana kuvyakira wumvise mu mutima navuze uti barandenganije vraiment wapi. Hari ikintu twakora muri famille tugiye gusenga minsi yose kuko nari nakibwiye abavyeyi nari nabwiye abavukanyi tugiye gusenga twaragisengera. Okay. Hama umunsi nababwira ati turavuye muri demi finale twari 20 baraza gukuramwo 10 abandi 10 babandanye bagirirwa amahirwe yo kubandanya muri finale. Ndayibonye je sinababaye
gusa nababajwe n'ukuntu umuryango uza kuvyakira. My God, baza kubifata gute? Ariko ndagera aho ndavuga nti okay, nta kundi, ikiba cabaye ndababwira, nabo ndazi n'abantu barabitahura kuko muri competition nuko donc hari gutsinda no gutsindwa. Ego mugabo ndabibabwiye, baravuze bati okay, nta kundi, gusa kubera ko n'abantu novuga ko baranshigikira mu bikorwa bigenda bitandukanye ngenda nkora. Akenshi n'abantu bakunze kunshigikira, abavyeyi baranshigikira n'abavukanye banje. So barambwira bati ko hari ibyo wari usanzwe uri kurakora, abandanye ivyo nyene uko biri kose, amahigwe arahari, si saha gusa. Imana niyo izi, donc ico igiye gukora ejo niyo ihazi. Akora n'akaryo ko kugira ngo ejo canke ejo uhure, donc aba ari umuryango Imana ikugururiye kugira ngo ushike ahantu heza cane kabisa. Rero ndabibabwiye mu by'ukuri baravyakiriye, hama ndagenda nanje ndatuza, ndavuga nti Imana ishimwe ko naha nari ndahashitse, parce bwari ubwa mbere ngiye muri competition. Si ibintu novuga ngo narimenyereye cane ngo kumbure mvuge ngo niko kwanje nama nagize donc nagarukiye aha. Ndibuka tuvuye muri repetition ya ministère nsanzwe nkoreramwo ndirimbamwo, twariko turataha tugeze kuri Kotebo. Niho numva donc hanjemwo ide, navuga ko ari ide nyene, ide iciyumviro kinzamwo kivuga ngo nzosohoza imigambi yanje kuri wowe. So maze caje nk'indirimbo canke nyene iryo jambo ryaraje, numvise ari iciyumviro tugikoretse mu mutwe, ndavuga nti ngira ni iciyumviro tukije nyene, kubera ko ni ibintu nari nsanzwe ndimwo niyumvira ejo hanje. Ndavuga nti kumbure nyene nuko, ariko nshitse muhira byaranse guhera. Gumuvyibuka kiza nzosoza imigambi yanje kuri wowe. Ndavuga nti kumbure ni kubera ibi byabaye kuko akenshi iyo ngiye kwandika indirimbo nsha ni nk'uko amajambo aza ari menshi, nkumva nyene hari amajambo andimo, nkabona kwicara nkandika. Ndavuga nti kumbure n'indirimbo, ndayifata ndafata ikaramu ndayandika iyo ndirimbo, n'ubu yaruzuye. Wow. Ariko bukeye bwaho muri iyo ndwi niho naronse telefone y'uhagarariye donc iryo shirahamwe ryateguye Kora production. Ambwira amakuru ntari niteze mu by'ukuri, kumva ko wo kwitaba telefone bakakubwira bati subira mu marepetition witegurire finale. Wari umaze kumva ko donc wabyakiriye, wabivuyemwo byaheze. Ni inkuru yakanze umutima wanje, ku buryo narajugumiye, ndavuga nti what, ibi bintu birabaho ko mu bantu 10 bari basanzwe bahari, none byagenze gute? Ndamubaza, arambwira ati no, hariho umwe muri bajya 10 atashoboye kubandanya ku mpamvu zitandukanye nyene, sorry, ku mpamvu zitandukanye donc zitandukanye zatumye atabandanya. Rero twashimye kuraba uwundi muntu dushira muri place yiwe, kandi ni wewe. Ndavuga nti okay, Jesse nasiguje byinshi. Mu nyuma niho competition imaze guhera, niho nabajije sasa amakuru. Rero byagenze gute? Ndabaza none byagenze gute kugira ngo basi mbere yuko utubwira finale. Usanzwe uririmba sibyo? Usanzwe ufise indirimbo zawe, donc wari usanzwe uri kurakora. Nshaka uturirimbire refrain y'indirimbo imwe mu ndirimbo zawe, imwe ukunda kurusha izindi. Utuha ka refrain. Ndazikunda zose. Urazikunda zose? Okay, your favorite. Ni indirimbo ivuga ngo
fasha kugira ngo ntahure urukundo rwawe, ntahukirwe ineza n'ubuntu wangiriye, kuko ubwanje mukiza mwiza sinovyishoboza, rambura ukuboko kwawe unkoreho, ndifuza kumenya agaciro k'amaraso yawe hamwe n'ubushobozi bw'umwuka wera, kuko ubwanje mukiza mwiza sinovyishoboza, rambura ukuboko kwawe unkoreho. Wow. Ni ya kangahe? Iyo ni indirimbo nakoze bwa mbere. Niyo ya mbere watanguriye? Wow. Ego vraiment. Turaza kuranka kandi kajyaho kukumva, tumva ko ufite ibintu byinshi. Okay, uramaze donc washitse aho bakubwira yuko utegerezwa kubandanya ama repetition kubera ko waronse akaryo, Imana yaguhaye akaryo, yaciye inzira urashika hahantu. Mbega mu muhira ubivuze babyakiriye gute, bavuze gute? Donc uwo munsi waciye uhera bimeze gute muri wewe? Namenye amakuru mu gatondo, juste nari nkijyana, ndayitora nditaba, maze kwitaba naciye mvyuka. Nta n'ikindi naciye mvyuka. Wow, yari kwari uguselebra nyene nk'umuntu yamaze gutsinda kandi hakiri antuka biratanga icizere vraiment, maze kubona ibintu bigenze gute shaje vraiment antuka. Uko biri kose iyi ni sinya nziza, ndonse uko biri kose singiye kugira ngo uzosubire kandi kugira ngo uzosubire mvemwo. Bona isengesho nasenze sinzi ukuntu wasenze ushima Imana, ubwo Imana ndagushimiye Imana, ariko kandi naravuga nti Imana nari navyakiriye kandi nari nashimye donc aho nari nagarukiye, ariko kandi kumva ko inje donc sinje ndaje kubona ikintu wateguye, ndaje donc kubona ico wanteguriye, ndaje kucakira. So rero baratubajije ngo urafise ubwoba, ngo wumva ufise ubwoba kuri stage. Je sinzi ukuntu niyumva, numva umenga ngiye gutazira, numva umenga ngiye kuko urumva wari wamaze kuvyaga uvuga ati kuvamwo ndazi how it feels, ndazi kuntu bimera wavuyemwo. Donc ubwo bwo Imana yari yabanje kugukuramwo, uvuga uti ebana jewe nje gukora nkuko nawora nkora mugabo uko biza kugenda kose je ndaryoye ko nshitse ahantu cyane. Rero warumbajije ukuntu umuryango bavyakiriye, urana kujya vyankanze nkikanga ngatangara, nabo baratangaye cyane. Baratangaye kuko ni ibintu wovuga ko mu bantu 10 hakenewe ibibanza 3, donc wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu nibo bari bushikirizwe donc prix canke ubushimwe. Muri nef basigaye byari gushoboka ko bari kubandanya nabo bakagumana donc abantu 9 hama bagakuramo 3 muri abo 9. Ariko kubera umugambi w'Imana mu by'ukuri nico kintu rero je mvuga nti ico Imana yashatse gitegerezwa kuba kiraba, naho abantu rimwe na rimwe tugeraho twiheba canke tugashaka kwicira inzira. Ariko ndashima Imana ko nta kuboko k'umwana w'umuntu kwabibayemwo, kuko hari uwo kwiyumvira ngo swate harabayeho kudiringa n'abantu canke kugira gute, ariko ndashima Imana mu by'ukuri yakoze kino kintu. Kandi ikindi kintu canezereye gusumba ni n'ukuntu uwo atashoboye kubandanya, uwo asa n'uwavuyemwo, ukuntu yavyakiriye. Parfaite na hari abantu donc bambajije mu minsi heze ngo canke mwari muzinanye ngo donc ngo ni ibintu mwashatse gukora, ariko mu by'ukuri sinari bwagirirwe amahirwe yo kunamuvugisha by phone. C'est vrai. Uko nukuri
ntitwari bwavugane kuri fone nawe uko biri kose nawe ntiyaranzi mbere yuko habaho iki gikorwa ca Kora Gospel Music. Ariko bakimara kumbwira donc ko ngiye mu mwanya wiwe naravuze nti Imana yanje ego basi birabaye, ariko none Parfait abifata gute, aza kuzakira gute? Ariko bukeye narabonye message ya Parfait aranyandikira, arambwira ati nukuri felicitation kandi ubandanye, hari icyo Imana igiye gukora. Muri iyi minsi abantu benshi babaye bavugishwa ntibabimenye. Hari abo tumaze iminsi duhura bakambwira bati nari navuze gutya ariko nkababwira nti okay, niyo mubimbwira kumbure nari kwemera canke nyene nkavuga nti reka twitege turabisha Imana igiye gukora. Ariko mu by'ukuri narashimye ukuntu yatahuye ko hari umugambi w'Imana nyuma y'ibi bintu. Yego rero niho twaja muri finale turashika, baratubwira donc ukuntu tuza gukurikirana par numero, kubera ko wari kiriya numero wagize ubwa kangahe? Ni kuri ya numero nyene, mugabo urumva baca bavuga nimba we muri 10 bagiriwe amahirwe yo gushika muri finale, hariho uwutangura ari numero 5, uwumukurikira urumva aza kuba numero 10 ku rugero canke numero 11. Si wowe wahereza ariko? Oya, nari wa gatanu. Okay. Yego. Batubwiye bati donc mufise indirimbo zibiri composition hamwe n'iyindi y'uwundi muntu y'uwundi muririmbyi. Iyo uhera ko niwe wiyihitamo. Je nahisemo gutangurira kuri composition. Yego, nahisemo gutangurira kuri composition. Uraza kuduha mu kanya? Nta kibazo. Nahisemo guhera kuri composition. Hama baratubwira ati muraririmba ko muri 10 imwe, hama muri izo 10 turaza guhitamwo donc abantu 5 babandanya. Abo nibo ababandanya nibo bazahugirirwa amahirwe yo kuririmba iyindi ya kabiri. D'accord. Urumva wararirimba imwe iyo imwe igushoboje ukaca uronka amahirwe yo kuririmba iyindi ya kabiri, ukaronka amahirwe yo kongera kwijya kabiri. Ego. Donc bakaca bariho batora. Urumva abataragiriwe amahirwe yo kuririmba yo gupasa mu mwanya wa kabiri muri round ya kabiri, urumva bo bonyene bari baririmbye imwe. Ego. Okay. Nuko abo wazitegekanije. Ego. Kuko twarakoze ama repetition, twari twakoze ama repetition n'aba musiciens n'aba bakers, byari biteguye neza. So uwambere araririmba, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane ndashikirwa. Shitse kuri stage niho natangura ndi presenta, ndintroduce indirimbo, ndatangura kuririmba. Mugabo indirimbo juste igeze novuga ko nagira ndirimbe refrain, ivyuma bica biranga kuvuga, donc biragira shetani. Atuka hari utuntu twagiye tuba kuri wewe tutabaye ku bandi, niko novuga. Barampagarika, barambwira bati no, banza uhagarare, ubanza usubireyo, turasubira tuguhamagare ugaruke. Okay. Ndasubirayo, barabitunganya neza, hama ndagaruka. Ngarutse ndasubira ndatangura, ndaririmba, bigenda neza, barambwira nyene commentaire, nuko nca ndasubirayo. Bashaka kuturirimba iyo ndirimbo watanguriye iyo wawe composition. Okay. Juste akantu gato, namba ari refrain canke couplet, donc iyo akushaka ivuga ngo muri wewe niho hari ubuzima bwuzuye,
hari ubuzima bwuzuye muri wewe niho hari ubuzima bwuzuye hari ubuzima bwuzuye. Ni refrain? Yayo ni refrain. Wow. Ifite ringa? Ifise ni couple imwe n'akandi kantu gatoyi kameze nka bridge. Okay. Hama commentaire wakubwiye? Barambwiye bati ubwa mbere bwobwo si wowe wari wavuyemwo, ego ni jewe. Si wowe uvuye ngaha vyanse uragaruka, ni jewe. Atoke ati kumbure twitege ico Imana igiye gukora. Icyo ni ikintu cangumyemwo. Nguma nibuka umwe mu ba judge bavuze. Hama ikindi ni about ya saxophone navugije. Uraza kubiduha ivyo yes, uraza kuduha gatoyi hari ukuntu avuza saxophone akoresheje umunwa. akavuza melody y'ikintu kanaka, donc akoresheje umunwa nta cuma n'umunwa wiwe akavuza saxophone. Ngira araza kuduha akaryo ko kumva ubwo iyo ngabirano n'ubuhinga Imana yamushizemo. Mugabo reka tubandaniza tubwire story nuko ni feedback yari nziza ndasubirayo. Abandi bari basigaye bane bararirimba, plutôt batanu bararirimba. Baragenda rero kwiga donc kubijanye n'abantu batanu babandanya. Nabo batanu baraduhamagara twese ko turi 10 turahagararaho, badushikiriza rero ivyavuye mu byo bavuye kwiga. Ndasubira mba muri batanu. So mbaye muri batanu mu by'ukuri navuga ko naravuze nti iki ni gigi kibaye iki ni gigi kibaye kubera narumva ko jimwe hari impamvu iyo mpamvu rero nari ntanguye kuyibona, umuco wari utanguye kuboneka. Yego baratubwira bati mugende mwitegure mu kanya turabahamagara muririmbe iyindi ya kabiri. Turagenda turitegura, baraduhamagara. Nari wa gatatu, uwa mbere araririmba, wa kabiri ndaririmba, n'abandi basigaye bararirimba. Bahejeje mu nyuma rero baza kuduhamagara baduha proclamation y'uwa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu. Mugabo mwabanje kuririmba? Ego twabanje. Waririmbye indirimbo yande? Naririmbye indirimbo ya Gentil Misigaro ivuga ndakwiringiye Yesu nizeye ijambo ryawe kuko iyo uvuze rimwe gusa biratungana. Niyo naririmba. Umva iyo ndirimbo niyo wari warateguye Jean mu kuyitegura ntiwayiteguye uvuga bivanye n'ivuga ati Mana jewe ejo ndaguca kwizeye? No, mu bisanzwe Gentil Misigaro n'umwe mu baririmbye nkunda. Rero nkunda ibihangano vyiwe. So niyo yanje mwuko wumve ngo muri finale amahitamwo yaragoye yo guhitamwo indirimbo nyinshi umuntu asanzwe azi kuko wari usanzwe ufite izo wateguye. Ariko kandi naravuze nti kubera bari baturekeye shwa donc ugahitamwo indirimbo zose ushoboye kuperforminga, iyo rero nayihisemwo uko. Ariko abantu benshi baravuze bati mu ndirimbo yaririmbye yari yamaze gutangaza donc intsinzi kuko ico Imana yavuze nico iragishitse. Rero ndashima Imana mu by'ukuri. Vraiment twe turagukeje. En tout cas urafise potentiel kandi tukizira yuko nkuko babibabwiye ajya amafaranga
nibaze ko azogufasha kwegera imbere ko wari usanzwe uri kurakora ntiwari wicaye nagusanze wicaye mugabo wari usanzwe uri kuri terrain uri kurakora twibaza yuko azogufasha noneho kuduga cyane ushike kumbure uje mu nzira gose yico ivyo wari ushaka gukora kuva ubwa mbere rero nibaza yuko kandi n'abantu bariko baratwumviza ntuka ndibaza ko batakubesheye cyangwa batahari uwo barenganije ego biragoye gutora hagati y'abantu benshi bariko baragira competition babizi bose biragoye kuvuga ngo dutore naka mugabo hari igihe uwo batoye ashobora kuzaka ngaho onya kempoza akavuga ati okay reka ngire basi je ivyo wanzi ivyo nshoboye ukatuvuga uti man yari wewe ni wewe nuko nyene vraiment félicitations kandi uburyo vyagiye biracamwo inzira utuntu twagiye twacamwo nibaza yuko atuntu twerekana yuko hari igituma ivyo bintu byagenda biragenda gutyo kwako intsinzi canke finalité yavyo ari ikintu kinini ego none usanzwe ufise indimbo zari kurakora ushaka kutubwira ufise album ufise indimbo zingahe bimeze gute narakoze indirimbo 5 ziri kuri YouTube channel yanje YouTube channel yawe ni amazina nkoresha ni BONKE TM Band BONKE TM Band TM Band ufise band ni ibintu navuga ko bikiri mu nteguro ntiturakora byinshi mugabo navuga ko ihari indimbo zifite amashusho n'ama audio gusa hama avant yuko uja muri ntuze muri competition hari ibintu wari usanzwe uri kurakora genre vy'ikaya yawe nyene ndafise ama projet ari muri studio mugabo nyene ntibiratungana neza ariko ni ibintu vuba cane biza kubashikira d'accord ni projet ya album si album ni navuga ko nari mfise ukuntu nkora bivanye nyene donc n'ukuntu uburyo bugenda buboneka ngakora imwe canke zibiri gutyo yes wari ufise umumanager canke niwe wibako bigenda gute Imana iracinzira aho biva nyene ukumva umuntu arakubwiye ni no ja muri studio ukora indirimbo urafise indirimbo yego ndayifise genda muri studio rero akenshi mbaho ubuzima bwo kwandika indirimbo nkazandika mbonye rero ubwo buryo nkaca ndayitwara muri studio ubunya uronse manager uronse management washobora gukora nokora ntazi ko babyumvise abantu bashaka kumva bo managinga aka n'akaryo kadasanzwe gukorana na BONKE kuko arafise potentiel kandi nawe yifuza gushikana ukuri hama imbere ko turangiza turashaka uturirimbe indirimbo ya nyuma waduhaye ya mbere waririmbye wahereye ko dushaka indirimbo uherukira ko gusohora uyituririmbire utubwiye n'izina rya kugira ngo umuntu niyakeneye kuyumva yose atagira indirimbo yitwa murinje ndaririmba kofa ivuga ngo yampaye marayika murinzi undinda ijoro ndetse no kumanywa ngo nkunde mbashe kurinda ivy'umwami yashize muri nje sinkiri imbata y'ubwoba namba igitereko c'itabaza ryawe cyashizwe muri jewe rihore ryaka ribere benshi umuyoboro yampaye marayika murinzi undinda ijoro ndetse no kumanywa
ngo nkunde mbashe kurinda ivy'umwami yashize muri nje. Wow. Indirimbo nziza. Mu gusezera reka twibutse abantu ko iyi ni Impower TV, ukaba uri mushasha utarakora subscribe, turagusanga ukore subscribe, ugire like, commentaire, hama ubitange mu magroupe, niyo support ndagusaba uri kuradukurikirana, hama uje no kuri platform akoresha BONKE, yatubwiye amazina yayo kugira ngo dushobore gukurikirana ibikorwa byiwe kandi tumushigikira, murumva yuko afise ibikorwa bidasanzwe. Ugire like, ugire commentaire kuntu ibintu bibonye, hamucu bitanga kugira ngo ashobore ibintu akora bishobore gushika kure. Ego mu kudusezera natubwira akajambo aca ducishiza ko ga flute gatoyi, hama ce turangiza. Murakoze cyane. Bwa mbere reka ntangure ndabashimira Impower, ndabashimiye cyane. Ikindi no gushimira sinzi n'abantu mu by'ukuri navuga ko uyu munsi bari ku mutima wanje cyane. Ishyirahamwe Star Glass and Production, ndabashimira cyane. Kandi Imana yo mu ijuru izokomeza kubashigikira, kuko iyi ni edition ya mbere. Narumvise ko ari ikintu kiri kizobandanya uko biri kose, nkangurira n'abandi baririmbyi ndetse n'abakoze muri iyi mugabo batagiriwe amahirwe yo gushika muri finale, demi finale, quart de finale. Ndabatera intege mu by'ukuri. Ntibiteye isoni gukora kabiri, gatatu, kane, gatanu iyo uzi icurondera, ariko kuri wewe wakoze nawe utarakora, no bakangurira kongera gukora, bongere bakore. Kandi mu by'ukuri aho ahari opportunity hose hapfuye kuba donc ari mu nzira iri positive canke mu nzira y'ukuri, mu by'ukuri no batera intege, donc nkababwira nti nukujayo, kuko ico Imana igambirira kuri twebwe canke ico Imana itegura kuri buri muntu wese n'amahoro, ni ciza. Yego. Ikindi kintu numva nohereza ko donc no gusaba abantu gukomeza kudusengera, parce que novuga ko iyi ni intango nshasha umuntu agize, nubwo twari dusanzwe tubikora, ariko kandi ubu niho hageze, donc aho kumva ko donc wokomeza gusenga, aho kumva ko worushirizaho gukora cyane, kubera ko bitera vyaguka. Kandi ndizera ko bizokogwa na benshi. Ego. Imana bampezagirire rero. Amen. Asante. Flute. Ndirimbi yawe. Buze yushaka. Nushaka kuvanga batagize flute. Ndagufatira micro? Oya. Okay. Nturinda kumfatira, ndifatira. Uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, uri mwiza, reka ndabivuge, uri mwiza Yesu, uri mwiza, uri mwiza. Yani kubera ikinane umwanya wiruka. Okay, turagushimiye.
turagushimiye ku bihe byiza kuri nibaza ko n'abari kwadukurikirana baza kugira ibihe byiza ariko bagize ibihe byiza ariko badukurikirana reka mushikaye gukurikirana ibiganiro byacu mutubwira n'abandi bantu mubona ko twatuma kumubona ari nde wundi muntu wifuza ko tuzana muri Impower TV kugira ngo aduhe ibihe byiza nk'ibi baraza kumwandika muri commentaire kugira ngo dukorane ego reka tumushimire ubwira kandi kuri kino kiganiro duhaye twiza ko no hanyuma tukamutuma ko azoza ego tugushimira na wewe ubandanye kukirana ibiganiro byacu bya Impower TV kandi ushikaye kugira n'ibihe byiza uhereye hose peace bye bye isaha